Mama Esperance amaze kumbwira inshuro amaze guhabwa amashano ngaha. Ikiba kimuzanye cyane gose nta na rimwe azani bamuhisha. Bararaba. None wibaza yuko gutangisha no ni ikintu gifatwa. Ivyo ajya mu binyegereza ndabisengera. Ni mwemu mbi. Hari abantu n'ubagifise izo mwemu birazo rero zirukanwa n'amasengesho. Mama Esperance azaje gufasha abo. Agashamuroga ntabafashe. Agashamuroga cyane hari umuntu badaha akashashavura. None umva yuko igihe ukeneye ko kurogwa ari mwemu mbi bibarimo. Numbe ko bakeneye amasengesho. Uroga umuntu ariko afashe imiryango ye. Voilà naho rero nimwe mbona Burundi. Ari umuntu asigaye avyibusha. Basubira bamwishana. Nasaza. Kumuhishana. Oya usanga bari muhaye atavyuzi. Mwizina rya Yesu ndabyirukanye. Amasengeshano baraguhanu. Masengesho y'umunyavyaha. Eka buri gihaje bamuhisha. Umva naraza hari umujambo uno munsi mu rusengero mama. Batwigishije kuri Lazaro. Lazaro Yesu yari gushobora kumukiza ujya mwanya. Mugabo hariho ububasha, ubumana. Yashaka yuko isi imenya kuri we. Babona neza yuko afise ubwo bubasha. Niyo mpamvu yabanje gufa hagira no kurugeranuka. Bisigura yuko muri ico gihe nta cyizere cyari gihari yuko ashobora kugaruka. Muri twebwe ngaha hari abantu baba bari kuri ya degré yo guti cyizere yuko no kunuka umuntu yamaze gupfa. Mugo umuntu ashobora kuzuka akaba Esperance. Yesu ashimwe. Rero ivyo rero kugira bibe iyo ntijewe nahezagiwe mvuye mu ivu. Imana igenda intwara buke buke hamwe no gucabo. Nico gituma nashaka kwishira hejuru ko nzaho Imana yankuye. Imana yankuye hahandi uri nishobora kunsubiza hahandi nyene. Iyo ni Imana jewe nzi. Imana yahuye n'umwami Abukadineza yishize hejuru ubwishime bwa murenzi. Imana ija kumusangiza n'ibikoko mu ishamba kandi yari yaramugize igikomangoma. Washize muri uno mu mama none data abigiye gushikira turasenga mwami nguzugwize ibikorwa byabo mwami icuro. Uwo wese azogenda mwami kugishira muco yategekanije mwami uzubigwiza incuro nyinshi mwami. Ubaha ubwenge mwami uzubahe kugwiza ubwizigwa muri bo. Data niyabona bidakwiye uzumuha umutima mwami Imana wo gukunda ivyo kuko wasezeranye yuko uzohezagira ibikorwa by'amaboko yacu mwami. Iyi ngabire si yo kubika ariko mwami tuyihaye kugira ngo ize yigwiza incuro nyinshi. Turazi kuri Imana igwiza. Waragwijije amafi, waragwijije imikate ugaburira ibihumbi. Naya mwami ntakekeranya ko ashobora kugwira kuko uri Imana igwiza. Mwami muri kamere kawe usanzwe uri Imana yigwiza. Nibi mwami nitwiteze yuko bigiye kugabanuka ariko mwami twizera neza tudakekeranya mwami ko bigiye kwigwiza incuro kugira bize bigwire umugisha abandi mwami. Uzobukoze nyakubahwa. Ishimwe n'icubahiro garuke mu izina rya Yesu Kristo. Amen. 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 Esther araza guhamagara amazina. Uwo bahamagara acaza ndamuha. Natangwa na Mutima Janet. Scholastic. Okay.
canke bagufata ifoto. Nibogora Estela. Nibogora Estela. Hanyuma ntibiherenga anye Esther azobandanya bakurikirana ibizobagora muzotubwira jewe naho ntaba ndi mu gihugu mubwiye Esther canke mukabwira Da Silva n'abantu ba hafi cyane baca bambwira ibikenewe ego hanyuma turabakunda ariko Yesu akaturuta Abandi n'abanyene uzobagirira neza mama. Uraheza kushana. ngabo nkaba nsanzwe nkorera kuri izi mbuga zisanzaza amakuru nkaba ndumwe no shinga intaha y'umutima mwiza uno muvyeyi afise novuga neza yuko abantu benshi baragira ubutunzi mugabo ugasanga barabura umutima wo gutanga. Hari abantu bigungira ko mugabo biraryoshe no munsi ko turiko turaronka abarundi bafise umutima batahura ibihe tugezemo. Ndazi neza yuko ubuzima tubayemwo burafise isano n'akahise twaciyemo. Nkavuga neza yuko ati uno munsi ibihe turimwo bisaba yuko hari abarundi bashoboye kubigwamwo bararokoka barabaho mugasanga mu mitima hari ibikomere runaka basigaranye n'abandi ivyo bikomere bashoboye kubirengera babifise mugabo babirenge kuko wumvise nk'intahe umuvyeyi yashinze urumva neza yuko yahereye aho novuga yuko uno munsi bamwe mu bavyeyi bangaha muba muri novuga neza yuko uyu mutahe muto ushobora kuba ari muto mugabo ari munini bivanye n'ingene mwawakiriye. Mfise imico ibiri, umuce umwe nuko ni cyaho ubwo rwego novuga neza yuko uno munsi yashoboye kubashirako kuko nawe yavuze ati narabaye muri ubwo buzima naracuruje utwo tuntu bita yuko ari duto mugabo murabona uno munsi aho ngeze. Novuga neza yuko no kwihangana no kwihintumbero y'ubuzima no kumenya ico yagomba kuba. Novuga neza kandi yuko iki kintu ubu iyi ngabire muhawe murabona yuko novuga yuko muri baki sivyo twe aha mpamvu tuba tuje ngaha hari ababifata ngaha hashobora kuba hari n'abandi barundi benshi bari muri ubwo buzima canke bavuga bati natwebwe tworonka intambwe twoshirwa tukaronka umuntu aduteza intambwe niyo mpamvu tuza kugira ntivyokunda yuko no muvyeyi yokwira uburundi bwose meme na leta ntizibishobora ntizibishobora nayone nayo irarengegwa mugabo tugiye turagabura uwo mutima ku barundi avuga ati namara nashoboye kuronka nkaba ntahura yuko umuntu ashobora kuba hari ubuzima umuntu ashobora kuba azi afitiye n'intahe urumva neza yuko ni na motivation ni kantu gato gashobora gukura. Ni nkuko umuntu ashobora kuguhereza amafaranga menshi agahomba mugabo ni nkuko umuntu ashobora ubu buryo novuga yuko twebwe turi nk'ivyabona kuko ejo muri mwebwe hashobora kuzabamwo ba Esperance mu myaka iri imbere mushobora kuzoshinga intahe nkiza ashobora gushinga ngaha ugasanga avuye muri mwebwe niyo mpamvu twe dufata ntahaje abafata amasanamu biraryoshe yaba nk'ubu haboneka nk'amasanamu ya kera ma Esperance ari handi mu isoko mwijabe kwa dandaza mubonemo yuko ari we uno munsi uri hajya ahantu urafise ari udufoto mfise urumva novuga neza yuko hajya yari nuko uno munsi hari abantu hari daimoni ishobora kuza ikazibira bikaza nk'inkomezi ishobora kuzibira ntutahure yuko aho hantu uno munsi ugiye kwicara yuko mama Esperance yahicaye. Novuga neza yuko rero ati namamubonye aha nahari uno munsi
kandi bazi uko biri kose na wene arafise aho umutima wiwe uko namubonye yorengera yaba bikunda yuko Burundi bwose byokunda akabegera mugana arifuza yuko namwebwe mwomera nkabo. Nawe rero ncavuga ati rero nk'abantu bariko barabikurikirana ku mbuga ngurukana bumenye canke hariho hose hariho ijambo ry'Imana rivuga ati ngo bakunda kwitwaza kenshi mu kugira abacinega abantu ngo icyo ukuboko kw'ubamvuga gitanze uko uburyo ni kubimenye. Oya ndibaza neza yuko ku mutima uno muvyeyi afise novuga yuko ari nka motivation no kuba ku bandi ba Esperance babeho kugira ashobore kuremwa n'abandi ba Esperance bavuye aho na wene yigeze kubari. Igihe cya kera Yesu ntiyakora ibintu atanumwe ahari. Umva naraza hari umujambo uno munsi mu rusengero mama batwigishije kuri Lazaro. Lazaro Yesu yari gushobora kumukiza ujya mwanya. Mugabo hariho ububasha ubumana yashaka yuko isi imenya kuri we. Babona neza yuko afise ubwo bubasha. Niyo mpamvu yabanje gufa hagera no kurugeranuka. Bisigura yuko muri ico gihe nta cyizere cyari gihari yuko ashobora kugaruka. Muri twebwe ngaha hari abantu baba bari kuri ya degré yo guti cyizere yuko no kunuka umuntu yamaze gupfa. Mugumu arashobora kuzwa akaba nka Esperance Yesu ashimwe. Rero ivyo rero kugira bibe ni mwebwe yavuze yuko ati igihaza mwarunze ubucuti mugabo ntibasubiye kandi ku telefone. Baciye bamukweba. Biraryoshe ejo mu myaka tutazi ingene ingana. Iyo ngabire mwaronse ibavuyemo umugisha ku buryo ejo hazuza abandi bamenyesha makuru ngaha hari undi mama muri mwebwe nyene aje gushinga intare. Amen amen. Amen amen. Bigaragare kwa mama Esperance. Dove karaho kajambo bonye. Murakoze cyane. So nuko rero abahinga bashaka wigire ntacyo bitwaye. Abahinga mu byo kurira indege abambasaderi turi hano. Twa turabahinga mu byo kurira indege mwene wacu. Yego. Akazi kiwacu ngaha karatanga. Tukaba n'ivyabona byaba ariko barakora ivyiza kubw'abarundi bafise imitima bafise ibikomere kabisa. Wabonye shamu mukuru narira kwera yashigikiwe cyane. Reka rero dupostinge none wewe watanze ivyahe kugira upostinge. Shuko kino gikorwa cyakire gute nka Simbizi wasema vumba reka tuve kwera hariya nawe menga wari winjiye muri mpwe mukono. Yego. Nimba ari uko no munsi uvuye gusenga ntavyo nzi. Yego. Betetere uracari muri mpwe mu gake gake. Turahura n'abadayimoni. Oya nta dayimoni jewe nitaka. Kino gikorwa cyakiriye gute muri rusange? Ni gikorwa ciza cyane, ni gikorwa tokwifuza yuko n'abarundi bose bokugira. Uno munsi nambe igihe kiriyubaka turengere kahise. Harabiciwe, harabishe, harabanyazwa amatongo, harabari mu manza kuno saha ni benshi cyane. Sivyo muga hari n'ababirengeye. Hari n'abavuze bati je peux partir à zéro ndashobora gutangura ubuzima bushasha. Ntabirengera byose. Novuga neza yuko uno munsi niyo mpamvu ubona nibikorana ari byinshi cyane mu gihugu. Buga hari abantu badatahura impamvu Burundi bama mu bikorane cyane. Nukubera no munsi aho Murundi agwaye ni ikintu biri spirituel, ni muri mwemu. Rero hari mwemu igomba kugururwa. Niyo mpamvu rero n'abakozi b'Imana nk'aba inyuma y'imwemu avuga ati uyu mutahe ndaguhaye nonda guheza giki. Ni mutahe umuhezage ushasura ubyuka umara. Mugabo uvuga uti reka ngende kurangura udukaranga. Reka ngende kurangura itomati. Sivyo uragira amahitamwo ukavuga ati ndizera neza yuko gato gashobora gukora. Ni umutima rero mbona baba mama Esperance bagwire ni mama nka Star TV bawaje ngaha ushobora kubicyabona bacha banyita ngo ndumusezi ndacyasega nimba nerekana ibikorwa byiza nk'abandi ibikorwa byiza ntacyo bitwaye ndacyasega nzofa sega. Yego. Nibaza ko nsa n'ubabwira aba nibaza ko muri Kenya nta hantu twaciye twumva bariko baravuza ingoma basenga. Muganga ha mu Burundi ashobora guca mu Kamenge barabara byose kumva bariko barasenga. Yego. Twe turacyasenga turacyameze neza. Turasenga cyane kuno munsi abarundi barakeneye amasengesho bivanye n'akahise babayemo. Burundi novuga neza ngaha mu karere mu Burundi no mu Rwanda no muri Est no muri Congo ngaha Est n'abantu cyane bakeneye yuko imitima yabo yuko impemu mama Esperance amaze kumbwira incuro amaze guhabwa amashano ngaha. Ikiba kimuzanye cyane gose nta nari mwazani bamuhisha. Bararaba. None bibaza yuko gutangisha no ni kintu gifatwa. Ivyajya mu binyegereze ndabisengera. Ni mwemu mbi. Hari abantu n'ubagifise izo mwemu birazo rero zirukanwa n'amasengesho. Mama Esperance azaje gufasha abo. Agashamuroga ntabafashe. Agashamuroga cyane hari umuntu badaha akashashavura. None umva yuko igihe ukeneye ko kurogwa ari mwemu mbi bibarimo. Numbe ko bakeneye amasengesho. Uroga umuntu ariko afashe imiryango yo. Voilà naho rero nimwe mbona Burundi hari abantu bavuga ati ngo none igihugu cyama bariko barasenga kuwa mbere. Bakeneye n'amasengesho kugira iyo mwemu bayiziture.
mu izina rya Yesu. iyo mpema niyamara kuzituka kuko iyo mwemu nyene nishobora urana nk'ubu ndakuba karorero aba n'abama bose bafise imiryango uno musi bahawe umutaha witwa yuko hari daimoni kiziga ati ngo ni muto gura amavuta ugira itugura kanyama mucu ya muri restaurant wayaguhaye wenyene yakubwiye yuko ati nawe yarigeze kuba hatunzwe n'uwo mutahe uri no musi yawe urumva neza yuko ari ibintu bitegeza kubanza kwanza kuziturwa kugira ubwombe bw'Imana buke burangwa ivyo ndabikunda je ndakunda umuntu ataza kwigira umupasiteri atari ivyo wumvise umuntu aza kubwira ati jewe nari mfise umutahu nganuko ndagera hano agasha kubwira ati nawe bikore guca kugira ugere hahandi ivyo ni vyiza ntushobora kumbwira ngo bakukunye utari mu maso mugabo uri mu maso ndagutahura ndavuga ati yo voilà urazi kubaka niyo mpamvu uri kurambwira ngo rore guca rero mama experience kuba yaradushingiye nawe akatubwira ati je natanguriye hano ari umuntu asigaye avyibusha basubira mwishana nasaza kumuhishana oyasanga bari muhaye atavyuzi wizina rya Yesu ndagirukanye amasengero baraguhanu masengesho y'umunyavyaha reka bafata buri gihaje bamuhisha umva ari abantu batani mbona umuntu natwenze bigaragara ko ufise umutima niyo mpamvu akeneye ko nabandi bamwenyura nkawe cha mumureke so nibaza ko twaje jise kugira twereka abarundi tuba motive ni motivation aba diaspora zuko turarondera ama views aba diaspora motivation bisa aba ambassadeur rero aba diplomate Starboy the ship na Simbizi wasema vumba reka duse no mutera intege mama wacu akomeze umutima ntazocika intege kubera ko ababuze bazaza bakubwira ati ibyo nturi kurakora si byo kubera ko bataronse ariko nta muntu ashobora gukwira abarundi bose muri rusange aba bazoshigikirana babandi nimwaba nka Esperance mugashigikira abandi igihugu kizogenda gitera imbere kandi je ndi umuntu ubonye umuntu aronse ndaryohe kubera ko ubuvuyemo muri liste y'Imana nanye shashikiye nimuronke muvuyemo nanye shikirwa amen nuko bimeze nuko ibisigaye nibaza ko ngira tugira turyoherwe nabibonye ariko arabakubita bazara abandi bifungo bagenda bari cha ko biryoshe Hano bitavuga mama Esperance mwakoze akuno dusa neza turi kumwe na mama wacu cha wadufate kano gafoto rega naka turagapostinga kanako dushirako bevye ukaduhe mwana tutaberewe kabisa nuko re nibaza ko asante sana sana barangije yego uyu nawe numwe aheruka gukora ikiganiro na president ingo ngaha ubaho cyane asigaye asa neza murabibona agashati yambaye honyene abo kwa mama Esperance sicyoroshe biri gute papa wanje n'amahosha niko birakorohera korana numvise yuko uri mu bantu bazoza barabaraba mu nyuma ko bimeze bizokoroheraga mu cyane hayo nturarongo urarongo ni vuba yego aburongore mama gusohora ati oya sikera vuba yego je musi nakoze iganiro na president ndoca ndongora ndoca gucaca ndongora sawa umeze neza ariko yego ndashimye tubizeze ko ibikorwa bindi bihari cyane gose agiye uzoguma ngaho uri kurakora yego arabizi yego ega tubona agiye tukibaza ngo byagaze kandi nawe utwibukaje icyo kintu oya ari twibuka dukora ariko badukora atari hafi kandi birabaye oya natwegera wagiye ahengera uje agaca duhamagara Yesu akoze ba Star TV rero uyu ni wa mungu aheruka gukorana ikiganiro nanye n'icubahiro yabajije ibibazo vyiza kandi bitumbereye rero umuntu wo ngaha kwa mama Esperance nta kuntu bazi ibibazo bibimuze yego rawe urabizi dukorera mu mana kabisa twatwarisengeye no musana kwa ndigane nawe nabanje kumuhamagara mu ijoro nambwa ati sengera abonye yaragupostinze ati Mofisi ni sawa yego nanje n'umuvyeyi wanje nanye ndagufelicite none uri mu mukuru wanje Imana ibahezegere abakunzi ba Star TV iyi ni motivation urumva iyi bayita ushaka kuyivuge motivation nta na kimwe mugabo twe turi ngaho kugira tubere ivyabona abandi je banyita ambassadeur Starboy the ship bari kumwe na ambassadeur Simbizi wasema vumba nibaza ko hageze umwanya wo kuja ku meza tugafungura nka jewe n'umusiribatere muhira urumva cashika njyama mani muhezagire cyane karibu cyane ahubwo nje tubwira